Musitanteri wa komine Mubimbi Engineer Dismas Harimenshi yaragirishije inama kuri uyu w'Imana igenekerezo rya gatatu mu kakaro mwaka wa 2022 abenegihugu bo muri zone Mubimbi. Imbonesha kure ikaba n'insamirizi yanyu Burundi bwiza yaramwegereye nyuma y'iyo nama tumubaza bikuru bikuru baganiriye. Tumumvirize. Uno munsi twariko turaganiriza abenegihugu hanyuma kandi kenshi iyo turonse akaryo turakunda gukoranya abenegihugu mu makoraniro manini kugira ngo tuyage nabo na cyane kugira ngo tubahe insiguro y'ibikorwa tuba turiko turarangura canke twimirije kurangura kugira ngo babyitegurire. Uno munsi rero tuye dufise novuga ibikorwa nka 4 twagomba kwibutsa abenegihugu. Hakaba hariho igikorwa ca mbere kijanye no gutunganya amatongo yabo mu kwegeranya imirima kugira ngo barimire hamwe, hanyuma abafundi bacu bashe kubakurikirana byoroshe muri ya ntumbero yuko tugwiza umwimbu, hanyuma kandi ibikorwa by'uburimyi tukabikora ku buryo bwiza kandi bugezweho. Igikorwa ca kabiri kwari ukubibutsa cyane ibijanye no kugombora ifumbire yo kurima muci ndetse no kwitegurira kurima mu gatasi. Kubera rero umwaka uheze hari habayeho novuga ingorane zo kuronswa ifumbire ku gihe, uno munsi turiko turahamagarira kuriha ifumbire hakiri kare ibice byasigaye kugira ngo bace banyaragasa kuyikoresha kugira ngo tugwize umwimbu. Ikindi naco hariho ingingo zimwe tugenda turasohora tubicishije mu matangazo ugasanga ntibazitahuye neza. Kenshi rero birasaba yuko tuganiriza abenegihugu tukabasigurira amaso mu yandi. Uno munsi twabibukije ibijanye no guca ibiti na cyane biri mu masoko byo bigisigaye canke ibiti by'imikaratusi usanga vyegereye indimo cyane kugira ngo ababanyi baba bikanije na cyane nabo bantu bafise ibiti ntihabe gushamirana. Hariho kandi n'igikorwa twatanguye kijanye no guhimiriza abenegihugu kurwanya inda z'indaro, kubera tubona mu bige mu mugwaruka hariho novuga umurindi utarusanzwe aho usanga hariho abana babigeme bariko baratwara inda z'ishushu. Karakaryo rero ko guhamagarira abenegihugu muri rusangi na cyane abavyeyi kwitaho indero y'ugwaruka rwabo kugira ngo uwo murindi tubona uhagarare, hanyuma kandi tugabisha nabo bariko barabikora na cyane abagenda bashurashuza abana bakiri bato bakiri mu mashuri ko ingingo zitekanijwe n'amategeko zizobakora ko kuzoba yafashwe hari muri ico caha. Mu gusozera twabibukije ibijanye no kubahiriza ibiciro by'ivyankenerwa muri rusangi, turavuga ibinyobwa, isukari, ibijanye n'isima, aho usanga hariho abaza barikika mukiza. Karakaryo gusura kubibutsa kandi duhamagara abenegihugu kuza baratanga amakuru hakiri kare kugira ngo iyo ngeso yo kuduza ibiciro cyangwa yo kunyegeza ivyankenerwa iranduranwe n'imizi. Mu gusozera rero naho nyene twaciye duhana novuga igikorwa yuko nabo nk'abenegihugu ico bazobona kibabangamiye mu kibano ko bokivuga kare, ndetse bakaza barashikiriza n'ivyo bipfuza ko tubasigurira kurusha kugira ngo mu ngendo zoza turagira cyangwa ibiganiro zoza turagira tuvyisunge. Murakoze.